Ku mugoroba kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 27 ukwezi kwa12 mwaka 2022 niho umuririmbyi Fortran BIGIRIMANA yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Ndadaye aratubwira ikimuzanye. Nje mu gikorwa ca Veillée ya le 31 kuri Shemeza Worship Temple ku butumire bw'umugenzi wanje bw'umuene bwa mutu wangu noshira ku tuntu twinshi sinoheza apotre Apollinaire Habonimana na pare wanje de mariage duko murazi ko sinashoboye kuba hano muri juillet ikintu cambabaje cyane kuko ni ibintu byahindutse giturumbuka dans le cadre professionnel n'ivyankundira konza ubwo rero nje gukura iryo deni ry'abarundi rya poso rya mutu wangu n'ijimana. Pastor Claude Mbonimpaye umwe mu barongozi b'ishengero Shemeza Worship Temple aratubwira uko iryo joro ritunganijwe hamwe n'igituma batumiye Fortran BIGIRIMANA. Murakoze cyane, nitwa Pastor Mbonimpaye Jean Claude, dumwe mu barongozi b'ishengero Shemeza Worship Temple. Hanyuma uko ibikorwa bitunganije ni ku munsi wa gatandatu kuva isaha 4 zo mwijoro gushika mu gitondo itariki 1. Hanyuma Shemeza Worship Temple itumberereye iruhande ya stade Intwari inyuma ya imprimerie Mexe. Batumire twatumiye twahisemwo Fortran BIGIRIMANA kuko turamukunda cyane kandi numukozi w'Imana dushingira intahe. Hanyuma ikindi naco nuko twari tumukumbuye, uko tumukumbuye niko abarundi bari bamukumbuye. Mumenya ko iryo joro rizoba rikoreca kumbonesha kure hamwe n'imihoro itandukanye ya internet.